Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira kaze murano makuru yaranze indwi dusozereye tukahera kuri zimwe mu ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahamagarira abagwizatunga bipfuza gukorera mu gisata kijanye n'ivy'indege gushigikira ibikorwa vy'igihugu. Yabivuze ku munsi wa kabiri hatanguzwa umugambi wo kwagura no gusanura ikibuga c'indege Melchior Ndadaye. Abakenyezi bari muri politike ntibashimishwa n'ibibanza bahabwa n'imigambwe barimwo, basaba ko ivyo bemererwa n'ibwirizwa nshingiro vyogera ku bice 50% vyashikirijwe mu kiganiro categuwe n'ishirahamwe ry'abashinga amateka mu Burundi riri kumwe n'imigambwe hamwe n'urwego seni. Ku munsi wa mbere haratangujwe ihayanisha gurisha mu Rumonge ry'ibihingurwa mu gihugu, bakaba bashima ko hari bimwe abarundi bahora barangurira mu mahanga ubu biboneka mu Burundi. Akaryo keza kandi ko guhuza abaguzi n'abafise ivyo bahingura. Mukanya nido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahamagarira abakorera ku kibuga c'indege ca Bujumbura gukora ibishoboka byose kugira ngo ingenzi ntizidoge. Yahamagariye kandi abagwizatunga bifuza gukorera mu gisata c'ivy'indege gushigikira ibikorwa vy'igihugu. Hakaba hari ku munsi wa kabiri hatanguzwa icese ibikorwa vyo gusanura no kwagura ikibuga c'indege Melchior Ndadaye. Tubisubiremwo, ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ni irembo ry'igihugu cy'u Burundi biciye mu ruja n'uruza no guhanahana ibidandazwa bica mu kirere. Ni irembo uwahashitse ategerezwa kumva ko yakiriwe neza, kuko abahakorera mwese mwakira ingenzi, abagwizatunga bifuza kuzana imitahe mu gihugu cacu cy'u Burundi, eka n'abakora mu mashirahamwe asahiriza ibihugu mw'iterambere. Aha rero mwebwe mukorera ngaha muca mwumva uruhara mufise mu guteza imbere no kwerekana ko kakaranga k'abarundi ko kwakira neza abatugendeye. Ndazi yuko atariko vyifashe uno munsi, kuko hariho bamwe mu bakozi bakorera ngaha bataye akarangamutima n'ubuntu, aho gukora ico bajejwe ahubwo bakora ibikorwa bituma haba imyidogo ku ngenzi ndetse n'abacanga ku kibuga c'indege. Nagira rero subire kubakebura, ariko nongera kandi ndanabagabisha n'indongozi ku nzego zose zifise ico zijejwe ngaho ku kibuga c'indege, kuko izo ngeso zose zigenda zirimonogoza kubera kudahana abakozi. Kandi nzi neza ko ngaho ku kibuga c'indege hariho ivyuma vy'inderetsi vyerekana uruja n'uruza ndetse n'ibikorwa biba biriko birarangurirwa ngaho. Imyidogo ngoma numva irakwiye guhera uyu munsi. Ntitwaja ngaho ngo dusharize twubake, muga namwe muce inkokora ingenzi. Ndabasavye rero ivyo byose mubikore n'umutima wo gukunda igihugu, mukwega ahubwo abanyamahanga baze mu Burundi. Ururimi rw'ikirundi kugira ngo ruvugwe neza rutegerezwa kwandikwa rukaja ku mbuga za none, maze abarundi baba mu Burundi canke hanze bakarukoresha vyoroshe. Bivugwa na Ferdinand Mberamihigo, umwigisha muri kaminuza. Hakaba hari ku munsi wa gatatu mu nama yo guhanahana ivyiyumviro kubijanye n'ingene ururimi rw'ikirundi
bwoshirwa ku rubuga ronderero Google Translate nk'izindi ndimi. Umushikiranganje wo gutumatumanako akaba yamenyesheje ko agiye kubishikiriza inzego zimukurira kugira ngo bashobore gushikira uwo mugambi. n'inkuru tubaza Lydia Gahimbare. Abitavye uruganda rwo guhanahana ivyumviro bagarutse ahanini ku kuntu ururimi rw'ikirundi rusigaye rwandikwa nabi rukavugwa ukutariko, haba mu majambo akoreshwa mu manza zitandukanye. Batanze akarorero nko mu manza zo gukwa canke z'ubugeni, eka mbere no mu buzima bwa misi yose. Kugira ngo rero ururimi rw'ikirundi rurambe kandi ruvugwe neza, rubwirizwa gusanga abantu aho bari, cyane cyane ku mbuga hwaniro, iruhande kwigishwa mu mashure gushika mu yisumbuye mbere no muri kaminuza. Ferdinand Beramihigo, migisha wa kaminuza, yavuze ko ubu abantu bahwanira hanini ku mbuga ngurukana bumenyi arizo Facebook, WhatsApp hamwe na Google. Gushira rero ururimi rw'ikirundi kuri Google Traduction, ivyo ngo bizofasha abarundi baba mu mahanga kubandanya bavuga neza ikirundi kandi bakacandika neza nkuko Ferdinand Beramihiga bivuga. Ururimi kugira ngo rubandanye koko ruvugwa rutegerezwa kuja iyo abantu bari yabavuga bari abavuga bari hehe, nivyo bari mwibarabara, bari mwishure, bari hehe, mugabo kandi bari hehe, bari kuri WhatsApp, bari kungurukana bumenyi, bari kuri Facebook. Ururimi rero rutezwa kuja hariya, nukuvuga iki, nukuvuga kuja kungurukana bumenyi. Ari nico gituma bihambaye kuja kuri gushira ururimi kuri Google Translate. Hari ivyo rero ushobora kusanga ko mugabo kuri izo mbuga hamwe n'abahinga bo mu ivyo bikorwa vyakozwe n'abahinga, Google Translate yo vyakira gutyo ikirundi kigashobora kuja kuri Google Translate nk'izindi ndimi ziriyo. Inyuma yo guhanahana ivyumviro by'ingene ururimi rw'ikirundi goshirwa ku rubuga ronderero, Leokadinda Cayisaba, umushikiranganje wo gutumatumanako amakuru, yamenyesheje ko agiye kuja umugwi uzokurikirana hafi ico gikorwa, maze umushikiranganje arongoye bishikane mu nzego zibukurira kugira ngo uwo mugambo ushigikirwe. Igihambaye nuko twese tugiye tuvyumva kumwe yuko bikenewe cyane yuko ikirundi dusubira kugiha agateka, dusubira kugiha akanovera. Kandi twese twabonye yuko twasamaye, tugiye kugerageza ko dushoboye kugira ngo dukorane na za nzego y'amigwi itandukanye y'abahinga kugira ngo icegeranyo nibanyarutsa gukora bakagidushikiriza, tuzoheza natwe nk'ubushikiranganje tugishikane imbere, tugitambutse, tukidefande kugira ngo kironke rwa ruhusha wa muhezagiro w'igihugu Asebarundi, kugira ngo rero biheze bice bija mu ngiro. Kubwo migisha muri kaminuza y'u Burundi Ferdinand Beramihigo, gushira ururimi rw'ikirundi kuri Google Translate bisaba amungane n'imiburiburi miliyoni 2 nkuko abahinga babishikiriza. Bamwe mu banyepolitike b'abakenyezi bavuga ko badashimishwa n'ibibanza imigambwe barimwo ibaha, basaba ko ibice bemererwa n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi byo kongerezwa bigashika kuri 50%. Vyasabwe mu kiganiro categuwe n'ishirahamwe ry'abashinga amateka mu Burundi, imigambwe hamwe n'urwego seni kugira barabire hamwe ibijanye no gushira abakenyezi no gwaruka ku ntonde z'imigambwe. Hujejwe igisata cyo gutatura amatati muri seni akaba yasavye abo bakenyezi ko mu gihe babona yuko imigambwe yabo itabashimisha mu bibanza ibaha boshinga umugambwe wabo. N'inkuru tubaza Sheila Irambona. Yuko umukenyezi ashoboye bamuha ivyo ashoboye, n'umugabo ashoboye bamuha ivyo bashoboye. Muri banyakubahwa barongoye imigambwe kandi n'abanyakubahwa bo muri seni bazobikorere ko mu mariste y'abashinga amateka, nzoturabira umukenyezi yamabu wa gatatu imisi yose, kuko hajya sinzi muri ko murabiraba umukenyezi wa gatatu ntiyigera ashika.
Muri ico kiganiro categuwe n'ishirahamwe ry'abashinga amateka mu Burundi, abakenyezi b'abanyepolitike bakaba bamenyesheje ko naho ingingo z'ibwirizwa shingiro zitegekanya ikibanza bahaye umukenyezi ibice 30%, ivyo bice bidakwiye. Kubwabo ngo umukenyezi yaramaze kwerekana ko ashoboye gutunganya imirimo ihambaye, bakaba basavye ko ivyo bice vyoduzwa gushika ku 50%. Bakora neza ibikorwa baba bashinzwe. Dusha tubona dufise inyota ko ivyo bitigiri bibaye bisumba ivyo vyoba vyiza. Muri banyakubahwa barongoye imigambwe kandi n'abanyakubahwa bo muri seni bazobikorere ko mu mariste y'abashinga amateka, nzoturabira umukenyezi yamabu wa gatatu imisi yose, kuko hajya sinzi muri ko murabiraba umukenyezi wa gatatu ntiyigera ashika kugira umukenyezi ateraje imbere. Mu gihe abariko basaba ivyo biharuro ko vyoduzwa harimwo abashinga amateka, bamwe mu banyepolitike bakaba babajije igituma abakenyezi bariko barasaba ivyo mu gihe ivyo vyagabuwe bituruka mu masezerano y'Arusha. Habuze iki ku bashinga amateka kugira ngo ibibaza kutuganyira babishire mu mategeko? Hari itegeko babangiye basi ngo mufume mutsinda, atari uko guhenda abantu ngo murarajwe ishinga na hatari ivyo. Ujejwe ibiro vyo gutatura amatati mu rwego seni akaba yahimirije abakenyezi gushinga imigambwe yabo mu gihe ibibera migambwe barimwo ubu bitabashimisha. None hariho itegeko ngaha mu Burundi ntaryo nzi jewe sinzi, hariho itegeko ryo baribuza umukenyezi gushinga umugambwe, ko tuzi yuko nizo liste zikorwa n'abanyamigambwe. Ja mwiyo migambwe, shinga imigambwe, tora kandi mwitoze. Apana kuba mvuga muti dushaka ivyo baduha. Ivyo ni ivyo amategeko ategekanya ati n'imiburi 30% do femme baje mugabo ivyo kunda nta kibu nta wabujije ko boronka 100%. Icigwa categuwe n'ishirahamwe Afrabu kaba kimenyesha ko mu nama nshinga amateka umukenyezi aserukiwe ku bice 39 n'ibice 2%. Mwomenya ko mu gihe ibwirizwa shingiro ritegekanya ikibanza c'umukenyezi ku bice 30%, nta ngingo zerekana ikibanza cahawe ugwaruka mu vya politike nkuko vyavugiwe muri ico kiganiro. Amakuru yaranze indwi arabandanya. Ingabire y'ibikoresho vyo kubika no gutwara incanco niyo yahawe umugambi w'igihugu ujejwe gucandaga PEV. Isidore Ntiharirizwa, umwunganizi w'umushikiranganje w'amagara y'abantu, akaba yamenyesheje ko ivyo bikoresho bifise agaciro k'amafaranga yababa umuriyaridi w'amarundi, bikaba birimwo ibikoreshwa umuyaga nkuba canke imishwarara y'izuba. Vyatanzwe na Africa CDC, ikigo ca Afrika kijejwe kugenzura no gukinga indwara, ngo bizofasha rero gutanga incanco z'akanovera zifise akamaro mu gukinga indwara. Duhejeje kwakira ingabire y'ibikoresho duhawe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, igisata cayo kijejwe gukinga no gutegura no kurwanya ibiza bita Africa CDC. Ikaba ari ingabire yaho kubika incanco bita chambre froide, bifise uburinganire bwa metero kwadrato 40. Harimwo n'ivyo kubika incanco bita amafrigo, bimwe bikoresha umuyaga nkuba, ibindi bikoresha imishwarara y'izuba. Harimwo ivyo gukanyisha bita glacier 200, hamwe naho gutwara incanco bita porte vaccin 162. Nije muri wa mugambi w'ico kigo kinofunofu bavuga sauver des vies et protéger les moyens de subsistance. Iyo ngabire ikaba ingana 314 n'amajana 617 by'amafaranga y'abanyamerika, ikaba byegereje umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi. Ibyo bikoresho bizofasha cyane kubika incanco, haba ngaha mu mugambi w'igihugu ujejwe gucanca, reka ndetse no mu bitaro n'amavuriro byoba bitanga incanco, bikazoba bizotuma haba incanco
z'akanovera kura yuko abana bacu n'abakuze bazoronka incanco zishobora kubagirira akamaro zikabakingira indwara. Ibihingurwa bimwe bimwe abarundi bahora baja kugura mu mahanga ubu ngo biraboneka mu Burundi kandi hakoreshejwe amafaranga y'amarundi ni vyashikirijwe na Domina Kwigize ajejwe kumenyesha ibidandazwa mu ihinguriro F-Safi rihingura ibirato vyo mu bwoko bwa Yeboyebo rikorera imusigati mu ntara ya Mbubanza. Akaba yari yitavye ihanisha gurisha ryatanguye mu ntara ya Rumonge ku munsi wa mbere kakaba ngo ari n'akaryo keza ko guhuza abaguzi n'abahinguzi. N'inkuru tubaza Jean Pierre Misago. Hampande y'imbabura yakishwa n'umubiri ikorerwa mu Rumonge ibirato byo mu bwoko bwa Yeboyebo bikorerwa mu ntara ya Bubanza byashizwa habona ubwa mbere muri iryo hayanisha gurisha. Ivyo byatangaje ababibonye kuko batari bazi ko hoba haraho bikorerwa mu Burundi nkuko uyu muguza bivuga. Mu Burundi twari dusanzwe tumenyereye ko bari mugabo guza ko twari dusanzwe tuzi ko arayo baragura hanze y'igihugu ariko none twagiye tubona bazanye ibikorerwa iwacu mu Burundi twasanze iwacu mu Burundi dusigaye dushoboye kandi turabashimira bimviye kuko natwe tucaye tuhatorera koyo. Kwigize Domina aje no kumenyekanisha ibidandazwa mu ihinguriro F-Safi rikora ivyo birato avuga ko baje mu Rumonge kugira ngo bimenyekanishe borohereza abaguzi bongere bakebure abahora baja kubirangura hanze ko no mu Burundi mwe n'ivyo birato bihakorerwa. Nakaryo keza cyane kwitwebwe mu ruganda F-Safi turitegura bikwiye kubyo inimero yose itunganywa kandi bikwiye ku buryo twitaba irihanisho ariko turifuza yuko mu Burundi umuntu wese abimenye abadandaza n'isa nimo ndabivuga bace bansanga hanyene ndabahe amakarte ndabahe adresse ikwiye kugira ngo baze kurangura ntibasubire kurenga umutaro bagenda muri Tanzania bagenda za Chine birirwa bariruhisha ubona ko n'ikibazo cy'amadolari kigoye mu baza kurangura hanze kandi tubifise mu Burundi turifuza rero ko abadandaza babimenye twebwe turashaka yuko abarundi bose bambara icyatu cacu. Boniface Rampaye arongoye umugwi utunganya iryo hayanisha gurisha avuga ko arakaryo ko guhuza imbona nkubone abahinguzi n'abaguzi ariko ni nakaryo ku bahinguzi nabo nyene kwigira ku bandi. Hariho ico bita rechange d'experience, umuntu arashobora kuba yahinguye ukakibaza ko abikora neza akaca haza n'uwundi bagashobora kweshanja akabona ati ni nk'irindi shuri, ni shuri abantu bashobora guhuriramwo abahinguzi bakashobora kuganira akabona ati mu byo nkora no kwameriyora ha canke no kwameriyora ngaha. Iryo hanisha gurisha litekanijwe ko rizorangira kuri uyu wa gatandatu urirongoye avuga ko intanga ari nziza agahamagarira abafise ivyo bahingura bose mu Burundi co kimwe n'abaguzi kuryitabira ari benshi. Amakuru yaranze indwi dusozereye ni hano duciye tuyagarukiriza nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye ndabifuriza no kugira ibihe vyiza.